Reka twongere tubahe ikaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube Shiramatsiko TV nane n'umwanya w'amakuru agezwe ko ari karagarukwa ko cane amakuru tugaruka ko yaba ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike ndetse n'ibindi byose bamwanyegejwe babiriko biravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'u Burundi. Ano makuru tugiye kwibanda ko yariko aravugwa mu birabana n'umutekano kuri iri genekerezo rya ndwi z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 kaze mu yagezweko rero amakuru tugiye kubabwira ku biteye ubwoba biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi. Turababwira ko ku munsi w'ejo hari ku igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025 Perezida Evariste Ndayishimiye ariho yagarutse ngaha mu gihugu c'u Burundi ashikira Melchior Ndadaye, ariko twarababwiye ibijanye n'inama rukokoma cane ikomeye yahuje Perezida Evariste Ndayishimiye abajenerali bakomeye cane ndetse na bamwe mu basendede FDD bakukurutse ku rugamba. Intumbero nta yindi yari yo kurabira hamwe ukugene bashobora kwirwanirira bivanye nuko M23 igiye gukora ibintu bidasanzwe ku gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko M23 ifatiye umujinya cane bivanye nuko ingabo z'u Burundi ngarizo zagiye zirayirasako cane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu ntambara M23 iriko irarwana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga igisirikare ca FARDC, ingabo z'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR yasize ikozeho nyabwoko mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu M23 ikaba iriko iragwana cane kugira ngo ishike mu gisagara ca Uvira, aho ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu zimeze magabo. Abarundi bakaba bafise ubwoba yuko M23 iramutse ifashe Uvira n'u Burundi bwaba bwadukiriwe, dore ko leta y'u Burundi yagiriza M23 kuba iriko irakorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho irwanya leta ya Gitega, harimwo nka Red Tabara, FNL ya Nzabampema, ndetse bakavuga yuko Generali Niyombare ashobora kuzira ko mu gihe M23 yabifashe igisagara ca Uvira. Muri ano makuru rero turagenda tugaruka ku kugene iyo nama yagenze, ibihangange vyayitabiriye, ivyagivugiwemwo, co bikoza co twababwira co nuko harimwo ubwoba bukomeye cane bufitwe n'abajenerali ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye babona yuko intambara Uburundi bwishoyemwo igiye kuba kwegera akarambaraye. Vyose rero turagenda turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye, ariko nkwibutsa ko batarafyonda kuri s'abonner canke subscribe wakoresha kano karyo ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Tudatevye nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka dutangurire bijanye n'inama y'ibihangange kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagaruka mu gihugu agashikira Melchior Ndadaye mu urugendo yaravuyemwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu birori vyo gusinya amasezerano hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibirori vyabereye nyine i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira avuga inama rukokome ikomeye cane y'abajenero yakoranye. Iyo nama yari yitabiriwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Generali Prime Niyongabo Gervas Ndirakobuca. Kuri ubu ngubu arongoye inama nkenguza amateka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo, Generali Silas Ntigurirwa ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cane mu gipolisi c'u Burundi. Iyo nama ikaba yari ifise intumbero yo kuraba ukugene bakikura mu bibazo bikomeye cane bahejeje
kujamo bivanye nuko barungitse ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iyo nama havugiwemwo ibintu vyinshi, ariko nanone hanabereyemwo ibintu bidasanzwe, harimwo no kwinubana. Bamwe babona yuko ngo bamwe aribo babitangije, abandi bakavuga ati iki gihe ntago ari co kubivuga kuko turasumbirizwe umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa. Ico bikoze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ibintu biriko biraba nawe ataravyiteze. Yavuze yuko bagomba kumera amagabo kandi bakaegeranya imbonerakure nyinshi ndetse n'abasirikare, maze bakabandanya kubarungika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barabe ukugene Uvira itafatwa, kuko ifashwe ngo n'igihugu c'u Burundi cadukirwa. Niko rero vyagenze. Ku munsi w'ejo twaranababwiye ibijanye n'indege zitatu za kajugujugu zahagurutse mu gisagara ca Bujumbura zija gutanga ramforo kwa bagenzi babo bariko bararwana muri Uvira, ariko nanone indege imwe muri izo ntago vyagenze neza, yarahanuwe iragwa mu kiyaya ca Tanganyika. Twarabonye amasanamu yagiye arahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi, harimwo abazungu b'abacanshuro bari abapilote, no kuvuga nyine wari umupilote w'iyo ndege yakuwe mu mazi, ubwo iyindi ndege vyari biri kumwe nyine yaciye igaruka kuraba ibibaye. Amakuru dufite nuko harimwo n'abasirikari benshi b'u Burundi bari bagiye gutanga ramforo kuri bagenzi babo bariko bararwana intambara ikomeye cane muri Uvira. Ibingibi bikabandanya gutera ubwoba abategetsi b'u Burundi, no mu gihe ku munsi w'ejo Generali Wiringoma yoba yarahaye ubutumwa bukomeye cane abategetsi b'u Burundi, bavuga yuko ibintu bariko barakora bigiye kubagiraho ingaruka zikomeye cane, ahereye ku basirikare bariko bararungikwa, aho yatangaje yuko umusirikare wese w'u Burundi azojabuka canke uriko arajabuka aja kurwana ko yosiga afashe ifoto ye ya nyuma, canke umuryango we ugafata ifoto ye ya nyuma, kuko atazigera agaruka, ahereye ku bijanye ngo n'isomo yahaye abasoda b'u Burundi muri izi ntambara bariko bararwana bagamije gufata igisagara ca Uvira. Kuri ubu ngubu rero ivyo vyose bikaba vyarateye ubwoba abategetsi b'u Burundi, babona yuko ibintu vyayangaye ko umwanya n'umwanya gisagara ca Uvira cafatwa kandi n'u Burundi bukadukirwa. Ivyo ngivyo babiganiriyeho muri iyo nama, baravye ukugene bobitwara, ariko nanone bikaba byarabandanije kuyangara. Nta mpunzi iriko irava muri Kongo yemerewe guhungira mu Burundi. Ivyo mwaragiye muravyumva mu makuru yacu yo hambere twagiye turabaha, aho mu mategeko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye i Washington atanze, yavuze yuko batemerera impunzi ziva muri Kongo ko zojabuka zija mu Burundi, bivanye nuko ngo hashobora kuziramwo abasoda ba M23 ndetse abaredi tabara n'indi mitwe irwanya leta y'u Burundi. Gutyo u Burundi mu gihe buhugiwe mu ntambara iriko irabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba ari abarwanyi benshi bakinjira maze ibara rikagwa. Kuri ubu ngubu ikindi kibateye ubwoba ni ukugene ibibombe vyaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyaguye mu Burundi, bikaba vyaragize na bamwe bikomeretsa. Kuri ico ngico Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko kuba ari intambara iriko iraba bitabaraza inshinga, ahubwo bakurikirana ukugene bakikura muri iyo ntambara, harimwo kwegeranya abasirikare benshi, bakongera bagahabwa imyimenyerezo ya gisirikare ndetse n'imbonerakure, bagatoragura hose mu mihingo itandukanye y'igihugu, maze bakabegeranya bakabaha amasomo make ya gisirikare, maze bakaja ku rugamba bakareba ukugene u Burundi bwakikura muri iyi ntambara. Muri iyo nama harimwo kwagirizanya ati none u Rwanda koko ruramutse ruteye vyeruye igihugu c'u Burundi vyagenda gute, mu gihe u Rwanda narwo dusharirikanye muri kino gihe. Perezida Evariste Ndayishimiye vyasa nkaho arongoye iyo nama yavuze yuko u Rwanda batakirirwa barwibaza ko, kuko u Rwanda rudashobora kurasa
ku gihugu c'u Burundi vyeruye, maze bamwe mu bajenerali bavuga yuko nyamara bishoboka Perezida Evariste Ndayishimiye aba nk'ubahumuriza. Ico bikoze iyo nama nta cavuyemo kigaragara gikomeye usibye kuba baravuze yuko bagomba kwegeranya abasoda benshi ndetse n'imbonerakure bakajabukanwa bakajanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ku bijanye n'andi makuru haravugwa ibijanye n'ibombora mu bihangange vya CNDD FDD bivanye n'izo ntambara ziriko ziraba, aho bamwe n'abandi bavuga ibihangange vy'abajenerali babo baratumiwe muri iyo nama ariko bakanana kuyijamo bivanye n'uko bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yaravuze ko vyose avyishoboreye ko agomba kubishira ku gatwe kiwe nk'uko yama yabivuze. Kuri ubu ngubu akaba ari ubwoba bukomeye cyane ko bamwe mu bajenerali barashobora gufungwa bivanye n'intambara ya Kongo. Intambara ya Kongo iramaze kwiha inkumbi. Haravuzwe amakuru menshi y'ibijanye n'abasirikare benshi b'u Burundi bariko baragwa muri iyo ntambara, ndetse hakaba haratanguye no kugwamwo abakomando bakomeye cyane bari barongoye urugamba muri Uvira. Haravugwa amakuru ya Atanaze Minani waguye muri iyo ntambara muri Uvira, ndetse n'abari bamucungereye umutekano. Gutyo rero bakabona yuko intambara yoba igiye gukomera cyane, maze Uvira igafashwa bivanye n'uko Uvira yacungerwa n'abasoda b'u Burundi, kuko abasirikare ba Kongo ndetse n'ababafasha abenshi nyine barananiwe. Kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bikabona yuko kugeza na n'ubu kuba Uvira itarafatwa ari abasirikare b'u Burundi babigiramwo uruhara rukomeye cyane. Kuri ubu ngubu ubwoba bukaba bwabandanije kuba bwinshi cyane, aho indege yakorokeye mu kiyaya ca Tanganyika bivugwa yuko hoba harimwo n'abajenerali b'u Burundi, ariko nanone bikaba vyagizwe ibanga rikomeye cyane. Iyi ntambara ico bikoze bivuga yuko igiye gusenya igihugu c'u Burundi, kuko M23 kuri ubu ngubu biragaragara yuko ifitiye umujinya ukomeye cyane igisoda c'u Burundi, kuko babona yuko aribo bariko barabitambika bagakora bikomeye cyane mu ndwano ziriko ziraba zo gufata igisagara ca Uvira. Turabandanya kubaha amakuru ariko aravugwa cyane ku bijanye n'ino ntambara ndetse n'andi yose ariko aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha bizaba bigezwe ko ntimuze kuja kure. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.